duhurikiye muri ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group. Twe tujejwe mu amaprojet n'iterambere, nicyo bituma twaje kubasigurira ibijanye n'uwo mugambi. Rero kubijanye n'uwo mugambi wo KUMASHURWE Community Estate ni umugambi uje nk'akataraboneka ngaha mu Burundi, kuko nkuko muza kubyibonera ku bwacu turiko turabyiyumvira ni wo mugambi wa mbere ugira ukogwe n'abarundi atamafaranga y'umuzungu agiyemo. Nibaza ko no mu bindi bikorwa mu tuzimwo ibyo dukora cyane cyane n'ibikorwa byo ku novuga ati bituma abarundi bagumana iteka bamanye. So rero tugiye mu donido ni KUMASHURWE Community Estate, ni umugambi w'inyubakwa zitatu canke novuga ati biturirwa bitatu zoba zigeretse incuro 8 imwe zoba zubatswe ahantu bita KUMASHURWE cyangwa muri quartier mu Gatunguru. Reference nziza nkuko mwayibonye muri video iri munsi, ikibanza kiri munsi ya y'ibiro umukuru w'igihugu akoreramo. Ni ikibanza rero kuri muri superficie canke kiri muri metero quadrato majana 500 kurenga. Murantunga zo ndakoresha imvugo indimi zitandukanye. Iri muri are 57 kuduga, urumva rero ko ari ikibanza kinini iki. Ikiguzi muri izo nzu imwe zo birimo appartements canke inzu imwe yigenga, turaza kubasigura imvo n'imvano y'imwe zo birimo 28. So ayo mazu yose rero uko ari atatu azoha uburaro abantu bagera ku 70 ku miryango 70. Nibaza ko ari wowe wese aca yumva ko turiko turasahiriza akamo ku mugambi wa leta muri mezo sociale na cyane cyane mu kuminimiza isi kugira turonke aho turima, turonke n'uburaro bwiza bushobora kwakira abantu benshi nkuko bikorwa mu bindi bihugu twakuriyemo. Ni transformation rero muravye novuga ati mu byiyumviro byacu canke mu byiyumviro twagiye turakorerako, ni mu nzira yo muri wa mugambi wo kuvuga ati abarundi turi hanze baba diaspora duterere mu terambere ry'igihugu. Rero nkunze kubivuga yuko twe twagize amahirwe tukaja hanze, tumaze kubona ibindi bihugu ukuntu byubatse, ukuntu biteye imbere. Rero uri kuraraba ngahi wacu usanga hariho icyo twokwita ama slums, aho uza gusanga novuga ati hagiye harubakwa nabi. Rero ingaruka mwese murazizi ko iyo imvura iguye novuga ati itwara ayo mazu ku bwinshi, kuko ata infrastructure ndetse n'imibereho uza gusanga bigorana kugira novuga ati uza gusanga atari myiza cyane. Rero muri umugambi wo kubaka amazu y'amamezo sociale canke kubaka amazu ya kijambere, ni ibintu twabonye neza bizotuma igihugu cyacu kica gitera imbere ku mwanya mutoyi cyane, kandi kica gitera intambwe, kandi tukagira n'ijambo rikomeye mu bindi bihugu kugira babone ko dushoboye kandi ko dushobora gushika ku terambere rikomeye. Ni mu mugambi wa gated community, ni bya bisagara canke bya bigwati biba bifise clôture imwe byose. Rero hazoba hafise entrée canke ubwinjiriro bumwe, hakagira aho umuntu asohokera canke imodoka isohokera hamwe. Nayo ubundi muri iyo miturirwa canke muri izo nzu hazoba harimo bijya byuma biduza abantu aho bagiye. Ikindi kizoba kirimo muri village murabona ko hazoba harimo amabarabara ya kijambere, buze ya kijambere bari mu ikaburimbi canke pave. Hazoba harimo rero aho abana bakinira, hazoba harimo naho guteramira, hazoba harimo rero naga pharmacy, harimo akaguriro, harimo aho kwivuna umusase, harimo naho kwinonora imitsi, harimo n'utundi twishi
urumva rero ko babandi bazoba bari muri iyo village bitazoba ngombwa ko barinda gusohoka hanze bashobora kwikora kuri ayo facilities nyene azoba ari hazoba hariho aho guparkinga imiduga ku basanzwe baba muri ayo mazu nyene canke n'ababa baje kubaramutsa. Aha ndiko ndavuga indani hazoba harimo rero na bya bikono bizigama amazi ibyo twita water reserves. Hazoba hari rimwo na security checkpoint, which means suppose wewe wibera ku muturirwa w'icuru umunani, hari umuntu aje kukuraba bazobanza kukubaza ati hari umuntu aje kukuraba vega tumureke yinjire cyane, n'abashaka tuzobona bashiramo n'amakamera kuko n'amakamera de surveillance canke y'amakamera gwiza umutekano nayo azoba arimo.